Ndabaramukije mwebwe mwese bakunzi b'ibiganiro vya radio televiziyo Isanganiro. Reka nongere ndabahe ikaze muri umwanya wo kubashikiriza amakuru mu rurimi rw'ikirundi. Amakuru y'uno munsi turahera ku ngingo nkuru zikurikira. Abanyagihugu bakorera mu mayengero ni mu ntara ya Rumonge, amayengero y'amamesa ngo barijukiye umugambi wo kudata imicafu hiva mu mamesa ivanze n'amazi mu kiyaga Tanganyika. Ivyo rero ngo biraheza bigafasha mu gukingira ikiyaga ca Tanganyika hamwe no gukingira ibidukikije muri rusangi. Umukinyi w'urukino rwa tennis w'umurundi kazi Sadana Himana yaraye atahutse nyuma yo kuja mu mahiganwa mpuzamakungu atandukanye. Uwo mukinyi ngo arashimishwa n'intambwe ageze ko akaba ndetse aje kubandanya ngo kwitegurira izindi nkino mpuzamakungu zigiye kuzobera mu gihugu c'Ubufaransa. Mukanya ni nkuri mwimwe ukwayo. Reka twongere tubahe ikaze muri ano makuru. Ano makuru tuyatangurire mu gisata c'intwaro, aho umukuru w'umutumba wa Kigwati ni muri komine ya Mutimbuzi intara ya Bujumbura yidogerwa n'abanyagihugu arongoye ko abahohotera. Jonathan Ndayishimiye yagirizwa n'abanyagihugu ko ndetse abanyaga amatongo. Izo nkuru zikaba zemezwa na Simeon Butoyi, mustanteri w'iyo komine ya Mutimbuzi, ahamenyesha ko ndetse amaze no gufata ingingo yo kumukura muri ayo mabanga. Ni nkuru tubaza Jean-Marie Mayonga. No mu matongo y'abene gihugu yarinjiyemwo ararya ararengana nibarabara aza kurya no mu matongo y'abene. Abanyagihugu bo mu Kigwati c'Amaramvya komine Mutimbuzi bidoga bavuga ko babuze ayo bacira nayo bamira kwera umukuru w'umutumba yitwa Jonathan Ndayishimiye yabatoteza harimo kubanyaga utwabo. Yarashoboye kugurisha ibarabara ryagabura amatongo y'abene gihugu n'ikigwati c'amahoro. Imiserege itwara amazi ntikibaho. Amazi agomba gutwara abene igihugu kubera iryo barabara ryagurishijwe. Yarihaye gutanga isoko ayitanga yatsa bene igihugu amahera. Hariho n'ahandi hantu bita muri Mafubo yarashoboye kugurisha ikibanza ca leta cari kubakwamwe amahangare. Hariho n'abene igihugu banyazwa amaparasera bayanyagwa nawe akaca yagurisha n'abandi bantu. Jewe narahohotewe kumvo yo kunyagwa, umugabo wanje caramwomora na niyisaha umugabo wanje ntaramutswa muri iki gisagara. Nukuvuga wewe ufise parasera yagukengereye ico yakora wewe yaraza akagushiburira hiyo hamugashiduka parasera ikirubakwa ntiwamenya ngo vyagenze uko. Nyuma yaho yarandiye n'amafaranga ngo agira mpikibanza c'isoko. Uyu mutware no mugereranya na yangona bita Gustave. Yaransanze no mugashoka zone ansoperayo telefone n'inkaratasi nari mfise, hanyuma baca bandira parasera yanje. Uwo mugabo ni inkozi y'ikibi, ahubwo nyabona ni muhagurukira umutumba mudutabarize twari twaranizwe, mbere bibaye ngombwa ntiyo nagarukana ngaha. Biremezwa n'umukuru wa komine Mutimbuzi Simeon Butoyi. Ibyo yagirizwa ni byinshi cyane, byose ahageze acashaka ibintu kuvyita ivyiwiwe. Abene gihugu kuri umutumba numva ko batarira busema. Abanyagihugu bagasaba gutunganirizwa, nayo uyu mutware afatirwa ibihano bibereye. Tukaba dusaba yuko abategetsi batwumve bumve nirijwi ryacu. Abanyazwe nabo bagasubitwa ibyabo. Uyu mutware aherutse kubogozwa mu mabanga yarajejwe, akaba yarahatwaye kuva mu mwaka wa 2015. Reka tugushimire Jean-Marie Mayonga kuri iyo nkuru nyene. Uwo yahora aramutswa umutumba wa Kigwati uri muri komine ya Mutimbuzi intara ya Bujumbura arahakana ivyo byose yagirizwa. Jonathan Ndayishimiye ahubwo asaba buramatari w'iyo ntara ya Bujumbura hamwe n'urongoye inama mpanuzo jambo ya komine Mutimbuzi gushika ku rubuga kugira bakore amatohoza yimbitse. Kurikire Jonathan Ndayishimiye. Uwo mwene gihugu yitwe Musantera avuga ko namutwaye parcelle, nibaza ko yari yashitse inzira kuca mwereka ni mu butungane kugira ngo ubutungane buze buraba ya parcelle namunyaza kugira ngo buyimukomoreze. Hanyuma nibaza ko sinumvuga ine Musantera yo kwakira umwene gihugu nta mutunganirize nga ntumeko nicare hajye no mwene gihugu yicare hajye kugira ngo Musantera tubaze hanyuma shikene kuri tere agahitamwo kubika ivyo kugira ngo bibe mu binkura. Sinibaza ko yoba yatunganije neza umwene gihugu nitoje
itariki 24 z'ukumunani 2020 musitanteri ari unyene hari ntigeze mpagarika kandi vyaciye umugwi wigenga ijwe amatora mu komine no mu ntara hamwe ndatorwa na bene gihugu nibaza ko bene gihugu banize bantora nta kosa babibonyemo ko imiryango yaricaye bihagije ikisi kirego uno munsi musitanteri yo nkura jewe gukugwa sindavyanka gukugwa amategeko birakwiye hanyuma nasaba ko gukugwa kwanje byoja mu butunga byoja mu mategeko nkuko abandi bakugwa ntisi nkugwe nuko musitanteri ari cyari amhohotere nerekanye inkomoko y'ivyo yampoye kuva mva mu butungane rero kandi sinaje ujenyene muri amezi abiri ukwindwi ukumunani haramaze kuvugwa batwara bashika 10 n'abarenga no kuba mutuma nyene ntwara n'ugira kane yaramukuye ingende ya musitanteri ibyo si bishasha kuri we ngani baza ko jewe nagomba gukugwa byisunza amategeko hanyuma ivyo nagizwa navyo nkabibazwa imbere butungane hama nkacengirwa nsaba rero mukuru inama ya komine ko yohaguruka akava mu gacera rimwe akarunka umugwi wamaho wigenga muri komine uriho ukazogira amatohoza kubera ko musitanteri arinze atora aba akagwi k'abantu kaza gukorana nawe kugira ngo kandenganye nibaza ko mukuru inama ya komine yohaguruka nico n'ikibazo buramatari yovyumva ko naramwituye yoshika kuri tere cyaka derega umugwi wamaho mu ntara ndibazo urabaho bakaza kuraba ivyo musitanteri karandeka kugira ngo nta muhotere. Tubandanye nano makuru mu gisata cyo gutwara abantu n'ibintu aho abanyagihugu bakoresha ibarabara nimero 7 ari ryo rya Bujumbura agenda basaba ko igice c'imfata kibanza c'iryo barabara cabaye kirakoreshwa mu gihe ikiraro ca Musaga cacitse ko ico gice naco cokorwa ivyo bakaba bishikirije mu gihe kuri uyu wa kane ico gice c'iryo barabara gikoreshwa vyifata kibanza naco kitariko kirakora kubera ko hari imodoka yari yashaye ivyatuma izindi zitarengana ni inkuru ya Jean de Dieu irakoze. Aho ni kwibarabara nimero 7 Bujumbura agenda hafi y'ikiraro ca Musaga kimaze igihe kibomotse. Ni kwibarabara ry'imfata kibanza hashari imodoka itwara igitoro yishira hamwe Interpetrol ivyatumye uruja n'uruza ruhagarara. Abakoresha iryo barabara bahuriza ko akavura kaguye rimwe ariko katumye ibarabara ryanka bakabona ko imvura iguye kenshi bitazongera gukunda ko bahaca. Iri barabara ryacu ubwa mbere twaca ngaha hepfo hari kaburimbi igitarigwa kishakira cika ubu nitukironka aho duca baca dubwirira akabarabara akamubona none nako kasi imvura iguye rimwe mu urabona umunsi wose akazi twari ko gukora umunsi kasi hakarorero jewe navuye muri Sosumo saa 9 narinzi ko nshaka makurura saa moya nkaba mpejeje gupakura canke saa 2 ashasubira kuduga haja kandi gupakira ibindi bintu kugira ejo mu gitondo nzobe ndi ngaha none urabona akazi kuno munsi karazi murabona ko ibarabara ryari rikuru ryageze ingorane rigacika twarose akabara k'imigenderanire kugira ngo tube turakikorako none murabona kugira n'ubu ibarabara ryacitse kandi kubera imvura iguye rimwe imyego inshuro 2 naho urabona yuko ibara ryose zobaryuganye. Basaba ko iryo barabara ryokorwa mu kurindira ko ikiraro ca Musaga haci kaburimbi cubakwa ngo kuko n'ivyuma vyabo bihononekarira. Imodoka zacu murabona amazifise ingorane z'amakontrole tekinike kubera amabarabara mabi. Bico dusaba leta nk'umuvyeyi leta nkozi yemeye gukorera bene gihugu ko dufashe gatubakira ibarabara bishobotse gaduha nk'imashini guma ngaha hafi. Leta mvyeyi niya twese kandi ratwumva ejo badufashe iri barabara bafume barondera imashini bari trace umwanya bataraheze iryo kaburimbi bari trace kugira amakamyo yacu ariko zarashaye nayo ataruko akazi ko mu mvura turabona ko mwe tuzoshobora. Uruja n'uruza rukaba gwahagaze kuri iryo barabara amasaha yaba 5 kuva mu gatondo ko kuri uyu wa kane. Jean de Dieu irakoze reka nawe tugushimire hano makuru tubandanyirize mu gisata c'inkino aho umukinyi w'urukino rwa tennis Sada Nahimana
umurundikazi akaba amaze gutahukana imidari atari mike yari yatahutse mu gihugu c'u Burundi kuva ku mugoroba kuri uyu wa gatatu. Uwo mukinyi w'urukino rwa tennis Sada Nahimana avuga ko ashimishwa n'intambwe ageze ko ndetse ngo akabaje kubandanya yitegurira n'izindi nkino mpuzamakungu zigiye kubera mu gihugu c'u Bufaransa. Ni inkuru ya Jean-Marie Vianney Ngendakumana. Mu gihe yari karakirwa ku kibuga mpuzamakungu citiriwe Melchior Ndadaye ku muhingamo wo kuri wa gatatu, umukinyi w'urukino rwa tenisi Sada Nahimana yamenyesheje ko ashimishwa n'intambwe agezeko mu guserukira Burundi mu mahiganwa mpuzamakungu atandukanye y'urukino rwa tenisi. Nimeshinda Turkey na nimecheza Slovenia na penyo nimeshinda na nimecheza mashindano mengi. Ibihugu natsinzemwo ni Turkey na Slovenia, narahakiniye n'andi mahiganwa atandukanye nubwo harimo ayo ntatsinze, ariko naragerageje. Numva nipfuza gushimira umukuru w'igihugu n'abarundi bose, iyo hataba mwebwe simba ngeze aha. Urukino rwa tennis ndarukunda cane, iyo ndiko ndarukina nshiramo inguvu kugira amenyekanisha igihugu canje. Kila saa nikicheza naweka bidii ya kuweka mbele inchi na kujiweka mbele. Oranje Muregwa ajeje kumenyesha amakuru mwishirahamwe Femido Jaba lijejwe gushigikira ibikorwa vy'umukinyi Sada Nahimana atera kamo leta y'u Burundi n'abakunzi b'urukino rwa tenisi gushigikira ibikorwa vya Sada Nahimana kugira abandanye guserukira neza u Burundi mu makungu. Urukino rwose rurose abantu barushigikira rabatera imbere, natwe rero turatera kamo bushikiranganje bujejwe ivy'inkino kugira ngo bamenye abakinyi bose bari mu Burundi, umwe wese bamenye aha ari karakorera igisata rimwe kugira bashobore kumuhapuya, kuko igihugu kizotera imbere ari uko umuntu wese ahagurukanye taraziwe arose abantu bamushigikira. Zirubusahawa umuvyeyi wa Sada Nahimana atera kamo abandi bavyeyi kutabera intambamyi abana babo babigeme bafise ingabire yo gukina urukino rwa tenisi. Abana babigeme twobatera kamo, dutera kamo n'abavyeyi ko bo bahimiriza nabo bakaja mu rukino rwa tennis kuko nta gidashoboka, kandi ngira ngo ni urukino rworoshe nk'uko yabishoboye n'abandi barashobora kubishobora. Umukinyi Sada Nahimana akaba ari mu kibanza c'amajana 479 ku bakinyi bakina urukino rwa tenisi ku mugabane w'isi, akaba afise ikibanza ca gatanu ku mugabane wa Afrika. Tugushimire nawe Jean-Marie Vianney Ngendakumana. Mu gisata c'ibidukikije naho umunyemwe no kuvuga umucafu uvanze n'amavuta amazi hamwe n'udushanga muntu gitabwa mu kiyaga ca Tanganyika. Ivyo vyavuye ngo kunyigisho zagiye zirahabwa abakora mu mayengero y'amamesa aho muri yo ntara ya Rumonge. Ivyo rero ngo bigaheza bigafasha mu gukingira ikiyaga Tanganyika hamwe n'ibidukikije muri rusangi. Nayo Engineer Augustin Kabaragasa arongoye umuyobozi mukuru w'ikigo kiteje guteza imbere igitegwa c'ikigazi avuga ko uburenze iyo ngingo aheza akabihanirwa. Francine Ndiho kubgayo. Turi muri Sika, ni ihinguriro rya kijambere riri mu Karonda, ni muri zone Kigwena muri komine ya Rumonge. Risanzwe rihingura amavuta y'ibigazi. Umuyobozi Engineer Cyprien Ntakirutimana atangura kudutembereza adusigurira uko bakora. Ngaha naho twakirira ibigazi tukabipima hejuru, imashine mubona hejuru naho dutekera ziya nkono zibiri mubona hariya. Uwo muyobozi wa Sika atubwira ko mu byo bakora byose bitwararika gukingira ibidukikije. Ubu ngo nta micafu ikirungikwa mu kiyaga. Amazi canke imicafu ivuye muri izine, hariho uburyo bwategekanijwe kugira ngo imyotsi ivuye muri izine turayihingura kugira ngo ntigende icafuye ngo yonone urusenge rwacu, tugakuramwo iminyota yose tukayirekipera kugira ngo tuyikoreshe nk'ifumbire. Muri iyi nyubako mwabonye hajya hariho uburyo bwategekanijwe ku buryo hasohoka imyotsi idacafuye. Tuvuye mu Karonda kuri iryo hinguriro ry'amavuta rya kijambere, twagendeye iyengero riri ku mutumba wa Ndava hejuru y'uruzi Kizuka. Umunyemwe aribwo bucafu buva mu gukanyura amavuta y'amamesa ngo ntugiseswa mu nzuzi, kanatsinda ubu ngo uvamwe ifumbire. Ariko bamaze guhinyura ko ari ntabiri ihambaye, baciye bashisuka mu matongo. Baratubwiye neza yuko usutse ikinyemwe mu mazi
kigishi bukajana n'uruzi bikaja mu Itanganika yuko vyonona imboga, niho baca bafata uwundi mugambi wo kuza barasuka umunyemwe ku rusozi batahasibe kwemera ko umunyemwe ujana mu Itanganika. Sinco gituma bace bitaidi kugura imipira imoteri kugira umunyemwe usubire mu matongo. Aje n'abandi bari impande intuze bari impande bafise amatongo ari kure baravyifuza ko vyoshika iwabo mugabo ntigikunda. Augustin Kabaragasa rongo ikigo OHP kijejwe guteza imbere ikigazi mu Burundi yemeza ko hafashwe ingingo zituma ata micafu ivuye mu mahinguriro ija konona amazi. Ubu nta muntu ashobora gushinga ihinguriro ryaba irya kijambere ryaba iribayebaye atabanje kuza gusaba impanuro ngaha mu kigo kijejwe guteza imbere ikigazi kugira tubanze turabe neza aho hantu agomba kurishinga ko atazoshinga iruhande y'inzuzi kugira bitume amazi bashobora gusukamwo ya micafu imwe twita iminyemwe. Turetse n'ivyo twaratanze inyigisho zitandukanye kugeza aho abakorera muri ico gisata cyo guhingura n'abarimyi batevye bagatahura, turabereka yuko ya minyemwe bahora kera basuka mu nzuzi ntonto ubu basigaye bayikoresha mu gutabira ibigazi ndetse no mu gutabira ibindi biterwa mbumbarugo. Eka no mu kigo kijejwe gukingira ibidukikije mu ntara ya Rumonge barishimira intambwe abafise amayengero y'ibigazi bageze ko mu gukingira ibidukikije. François Manirambona ahagarariye OBPE akavuga ko baheza bakagenzura ko amategeko yashizweho ariko arubahirizwa. Reka tugushimire nawe Francine ndiho kubgayo akabarira ari no kuri iyo nkuru dushiye turangiriza ko amakuru y'uno munsi. Reka nshimire mwebwe mwese mariko muri yakurikira abanishimiye nibagenzanje bo mu ruganda rwa Radio Television Isanganiro bamfashije gutororokanya ano makuru. Reka rero ndabifurize kubandanya mugira ibihe vyiza na Radio Television Isanganiro.